Ibigo bigera kuri bibiri bisanzwe bikurikirana abagendana umugera wa sida, ANSS Santé Plus, ikigo Yezu Mwiza c'abapatiri b'aba Jésuites kiri muri quartier Rohero, vyagendewe n'ishirahamwe ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Fondation Bonne Action Umugiraneza kuri uyu wa ndwi Nyakanga mwaka wa 2023 mu ntumbero yo kubashigikira. Umurundi wese ahari ngo nuko yobaho neza, agatunganirwa, akaronka ikimuramira, agashika ku ntambwe, akagira nico yiha. Ivyo vyashikirijwe na Ndayisenga Joseph aserukira urwego nshingwantwaro muri Fondation Bonne Action Umugiraneza. Twaje duserukira nyenicubahiro umutambukanyi wa nyenicubahiro mukuru w'igihugu cacu abicishije kuri Fondation asanzwe arongoye yitwa Umugiraneza, kandi tuzi ko mwari musanzwe muzi cyane. Iryo shirahamwe Bonne Action Umugiraneza murazi ko intumbero nyamukuru ari uko umurundi wese yobaho neza, yotunganirwa, yoronka ikimuramira, na cane cane abafise amikoro make nabo bagashika ku ntambwe, nabo bagira ico biha. Ariko kandi barakunda kuvuga ko n'Imana ifashwa, no kuvuga ko ufise utuguvu arakora kugira aronke ivyo afungura, atunga umuryango, ateza imbere igihugu. Ariko kandi turazi ko hari n'ababa bafise amagara make, ugasanga kumbure ni ngombwa bashigikirwe. Ndetse n'ubu bafise utuguvu, hariho igihe utwo yarimye tutarera usanga ari mu bibazo, ababanyi bakamushigikira. Dusaba rero ko abenegihugu bokomeza na cane cane umutima wo gushigikirana. Kwiga ku bana abavyeyi babo basanzwe bagendana umugera wa sida ngo biri mu biraje ishinga umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Nyenicubahiro rero umutambukanyi wa nyenicubahiro mukuru w'igihugu arabipfuriza ko iruhande yo kugira amagara meza n'abana banyu bo kwiga bagatera baje imbere, gutyo ejo bakazoza gukorera igihugu, bagasahiriza ndetse n'imiryango yanyu. Muri ivyo bibazo rero vyayo myitwarariko ya misi yose, mwitwararike n'indero y'abana banyu, kandi turazi ko muyitwararitse. Kuri abo basanzwe bakurikiranwa n'ikigo ANSS Santé Plus eka ndetse mbere n'ikigo Yezu Mwiza ngo barashimira iryo shirahamwe Fondation Bonne Action Umugiraneza, bongera basaba umutambukanyi w'umukuru w'igihugu ko yobafasha mu kubaronderera imiti ivura hepatite zose. Twebwe abo ngaha muri centre turiho turashimiye cyane Fondation Bonne Action Umugiraneza kuko yiyumviriye kuza kuturamutsa, kandi sibwo bwa mbere baje kuturamutsa. Turashimiye cyane uwabarutumye kuza kuturamutsa, mudushikiririze iryo jambo ryo gushima, tuganashima n'ishishiro mwatuzaniye. Turabashimiye cyane, kandi muze kudushikiririza uwabatumye nyakubahwa umupfasoni w'umukuru w'igihugu wenyene yabarungitse kugira muze kuturamutsa ngaha muri iki kigo turiho, ko twe tushimye cyane ishishiro yaturungikiye. Turabashimiye cyane. None rero ikindi gikurikira je twashaka kubasaba, si jewe jenyene, twese tubasaba, twebwe abantu bo ngaha muri centre turiho tugendana umugera wa sida, turanwa imiti yo gupfupfahaza. Iyo miti yo gupfupfahaza igira icikiza ikagira n'ico yonona, kuko batanguye kuvuga imbere yanje babivuze, hariho ingwara ziza z'ivyuririzi. Izo ngwara gushika uyu munsi hariho izifise imiti n'izindi zitararonka imiti. Ikintu twabasaba abanyakubahwa mwaje muserukiye nyakubahwa umupfasoni w'umukuru w'igihugu, turabasabye mudushikanire iki cifuzo co ngaha muri centre turiho, kuko tuzi neza ko bobo bafise ijwi rishika kure.
baturonderere imiti ivura amahepatite yose. Ico kintu turakibasavye kandi twibaza ko atari muri ANSS gusa iyo ngorane ihari, twibaza ko no mu gihugu cose ico kibazo kihari. Ico kintu nico twabasaba yuko mwodushikanira kuri nyakubahwa umupfasoni n'umukuru w'igihugu yabarungitse akabarungikanira ishishiro dushimye cane, kandi n'ubu tuguma tubandanya dushima kuko ntandashimye abara ndagaye. Turabashimiye cyane, Imana ibandanye bahezagira tugira amahoro. Kabaye akaryo keza ko kwirabira ibikorwa vy'ivyo bigo bisanzwe bikora, baca bagenda babashikirije agakemanyi bari baje bitwaje, kagizwe n'ubuyi, isukari, ivyo kunywa n'amakaye.